Biranchanga, kwisanga in love with bad girl. This is a crazy love in life. Sinumva n'uburyo novyita. Biranchanga, nukora choice y'umutima. Iyaba kubwanje nonaho nga. Nohunga ya ama message agomba gutanga bimwe n'ivyambayeko nka karani purusa ariko byagiye gushitugwa n'ivyo nabonye ku mujama wanje histoire yabayemwo mbo maze kubona iyo histoire shanibuka nanje vyambayeko mvuga ati Soulja Girl. Yo, what's up my people, à Mambo VP, ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Comme d'habitude imbere ya kamera ni microphone za WAGOS TV show. Should call it the MC, cyangwa se call it the promoter, the favorite, the master max, all the way from WAGOS TV show. Abaneze ko amaze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa WAGOS TV show kugira ngo dushobora kwiyongera amakuru ameze fresh updates ku munsi ugire partage cyangwa share kugira ngo ushobore gusangiza umunezero inshuti n'abagenzi. So ni mu kiganiro cyo super show tugenda tubazanyiramwe abanyamano bagiye batandukanye nko mubibona kuno munsi turi kumwe n'umwe mugwaruka nkuko twama tubikora tubazanira abanyamugwaruka barako bakora cyane muri talent zigiye zitandukanye. So ku mazina ni Dokarma n'umwanditsi w'indirimbo abaruza muri 257 music industry. So n'abarambiye rero family reka tumikaza mu kiganiro cyo super show Dokarma turagwaye ikaza mu kiganiro super show. Yeah, thanks sana kabisa. Yeah. So ni Dokarma maze kubarizwa muri 257 music industry muri kano kanya. Mbega Dokarma wo bamubonye rya mbere iyo barinde amazina nyakuru yahawe n'abavyeyi biwe nayahe mbega avuka mu ntariye? Yeah, Dokarma n'umartiste wo mu Burundi. Artiste ikaragerageza ugira ashike ku ntambwe ishimishije afite indoto ndende cyane ariko umuntu yizera ko azoshikako. Niwe Dokarma ndiwe hama amazina nahawe n'abavyeyi ni Mucoke ni Claude mvuka mu ntara Mucoke ni Claude ya ubu intara bayita Burunga ariko ni Rutana. Wow. So turunge turabana mu kijibwa ke canke mwiriwe umwe wese bivanye n'akaradukurikirana aherereye abari United States of Arabic, abari United States of America, abari Europe, abari Asia, muri Africa, mu Burundi tubabwira ati turabakunda cyane. So ni Dokarma mutumira wacu no munsi mu kiganiro super show. Dokarma arashobora kuramutsa abakunzi bawe, waramutsa abakunzi bo muziki ndundi, waramutse n'abakunzi biterambere muri rusange. Yeah, everybody who is following this emission ndamuramukije cyane ndanamwipfuriza umunsi mwiza ahari hose. Of course. Wow, big thanks. So shout out to behind camera Crema Pro wari kudufasha kugira ngo amasanamu ashobore kuza ameze fresh. So mbere ko twinjira neza mu kiganiro cyacu ca nyezina umuririmbyi Dokarma umwanditsi w'indirimbo Soulja Girl ikiro trending muri kano kanya. Mbega kubera ki title Soulja Girl? Kubera ki wumviye ko indirimbo wita Soulja Girl? Mbega uba akarumviriza iyi ndirimbo maka kanya yo kuramwe message imeze gute Dokarma? Yeah, Soulja Girl titre vyavaye na message nagomba gutanga. Of course. Ama message nagomba gutanga bimwe n'ivyambayeko nka karani purusa ariko byagiye gushitugwa n'ivyo nabonye ku mujama wanje histoire yabayemwo mbo maze kubona iyo histoire shanibuka nanje vyambayeko mvuga ati Soulja Girl. Aba Soulja Girl barahari kabisa kandi azi namwe barahari muri commentaire murabivuga tu. Mbega Soulja Girl no demo bameze guti ngo jengerageje kumva kwanariza mbona umenga n'umusirikare wo mudemo abayihagaraye ngaho sinzi rero ko context umva titre ni Soulja Girl gusaba abasirikare hari ibintu twazi ko abasirikare abantu badakoresha amasanti musanga bayiseri mu bintu serious ni ibintu nk'ivyo nyene wumvirije indirimbo ukaraba ama lyrics yavyo uco bitaho. Of course. So ashaka kutugira ga freestyle gatonya k'indirimbo Soulja Girl Dokarma. Yeah, let's go. Yeah. Biranchanga kwisanga in love with bad girl. This is a crazy love in life. Sinumva n'uburyo novyita. Biranchanga nukora choice y'umutima.
iyaba kubwanje nonaho nga noho nga ya Wow, thank you so much. So ugerageje kuraba indirimbo Soldier Girl ni indirimbo yanditse fresh, indirimbo yanditse neza, biragaragara ko indirimbo wayitondeye. Yeah, mbega Dukarma inspiration yavuye hehe kuririmba indirimbo Soldier Girl? Mbega mu kuririmba Dukarma hari mu artiste yoba yibaza ko mbega tubameze gute? inspiration navanye ko nayo narabivuze umva ubwa mbere nivyambaye ko ariko after icyagiye kubituma renda navyumvira ko mvuga ati reka ndabishire mu ndiri umva ubwa mbere nsanzwe bifite impano yo kuririmba Of course kaba ari imbi dutanga message zihari umva nagiye kubibona kuri uwo mujama ariko arambwira ivyo yanavuga ati tereka ntangino message reka ntangino message ama barimvye nibaza ko umva ayo kubibaza ko kubakunda ari abarimvye nkunda gukurikirana ndakunda gukurikirana umuririmbyi yitwa Omaley ndakunda Ruga n'abandi nyene n'abandi kana Diamond ndamwemera vraiment afise impano nziza cyane mu Burundi nta muririmbyi namwe ukunda mu Burundi barahari ndakunda Satbi Dramati n'abandi benshi bafizo bazya bose n'abantu tuba twubaha cyane gose of course n'abandi benshi ba Bface bajya ego n'abatiste tuba twemera cyane of course. So none ugerageje kuraba Dukarma warashize indirimbo yawe hanze Soldier Girl, mbega ni challenge wagiye uhora nazo mu rugendo rwawe rw'imyiteguro y'indirimbo Soldier Girl? Intambamye ni nyinshi cyane icambere kuronka amafaranga sikintu coroshe kwanza ndi umunyeshuri kwegeranya amafaranga renga 150 kuja studio kabimanaginga nyene ico ni cambere kiba kigoye umva kandi ikindi kiba kigoye muri studio ku nshuro ya mbere ntiba byoroshe kwe donc ku munsi wa mbere birasaba ingufu nyinshi kweri umva ndutuni tunye n'ubutazi gusa nyene ndashima cyane n'umu producer yikoze nyene twarakoranye neza tu nubwo nyene biragorana sometimes nyene biragorana ariko ndamushimira cyane intango ya migoye niko bamabaye. So umunsi wa mbere Dukarma amenya yuko afise impano yo kuririmba, umunsi wa mbere avuga ati je vraiment ibintu byo kuririmba n'ivyo wanje hari ryari mbega hari hehe byatanguye gute? Gutangura kumenya ko mfise impano yo kuririmba byatanguye muri 2020 nari niga muri interna ariko kuvaho nari nsanzwe nkunda kuririmba ariko sinabwo menye ko mfise impano yo kwandika ko guherana kare wasanga ndiko ndandika ibintu mu makaye amaririmbo ndiko ndandika amaririmbo akavuga ati izo ndirimbo nzi wate wapiga ati jivyo no show nta makuru nari mfise so gusa umunsi wa mbere ntangura kuvuga ati ndi capable yo kwandika indirimbo iryoshe narifise umudemu dukundana nyene sometime naraho ndipoze ndavuga ati reka nandike histoire y'urukundo ndimwo gusa reka ndabishire mu karirimbo ndabikora numva biratesa numva karimbo kararyoshe after ivyo mvuga ati reka ngerageze numva ahubwo ya kabiri yo iranyoroheye kwandika iryoshe gusumba ya mbere ndabandanya cabiheranga urumva indirimbo zanditse zibitse ni nyinshi kibazo n'imitaye gusa ariko ni pole sizobashikira tu ndabibemereye. Okay, so mwende majambo Dukarma muri 257 music industry uri gukoresha inguvu ziwawe bwite nta nguvu ziri nyuma yawe office ndavuga tuvuze inguvu ziba ziri nyuma y'umuntu peut-être ushobora kuba ari management cyangwa sanga hari undi muntu akarago supporting management ntayo kabisa ntayo ariko Dukarma wabakeneye kumushigikira eske umushigikira gute ndage tuzi ko ama support ni menshi wabakeneye gushigikira Dukarma yamushigikira mu buryo bwa ubuhe? Kunshigikira kwanza hariho management ziratandukanye, management y'amafaranga na management ya connaissance. Umva umuntu akwigisha hari byinshi ntazi ndabizi. Yumva yose ni management nkene management z'ubwoko bubiri, management y'amafaranga na management y'ivyigo ego. Gusa umva byose ni source y'amafaranga uko ifise amafaranga
ababizi barabikwigisha byose n'amafaranga muratumira cyane vraiment ndabizi wovuga ati uvuga ati ngoma ndamufashe ndabizi suno mutengo wakwe donc uwo bayemeje gufasha Dokarma ntiwo mugusha suno mugusha kwe ko anje ndizeye cyane of course nari ryo maze kugaragaza ko ushoboye yego umuntu yamaze kugaragaza ko ashoboye abafise uruvugiro cyo kimwe no matarashera ibikorwa byo kabisa so Dokarma nk'ubu Big Fizzo aragutumiye muri anniversaire cyangwa isabukuru ya madame wiwe cyangwa King Sat B aragutumiye muri isabukuru y'umukunzi wiwe agaca kunoma tinyine ko ririmbira madame wanje iski Dokarma yoririmba indirimbo yi yo muririmbira indirimbo yi ya madame wa Sat B cyangwa madame wa Big Fizzo so ahubwo rero ndabitomboreho ko ndafise indirimbo hari umuntu yigeze kumbwira ibintu byo kurimba kuri mariage umva kubera nyine abona hari byo nava ntarasohora indirimbo ko yabona nyine ibintu byo kurimba nyine ndabirimwo ndabikunze ndiko ndabikora ubijamo ku yakibimbwira umva yabimbwira avuga ati birashobora gushika reko ico gihe ko nyene dufise impano yo kwandika naciye mvuga ati reka nandika indirimbo ijanye n'ivyo bintu rero umva opportunity nziboneka ubwo rero byo bimeze fresh ko yeye mushwanya guza fast ariko naratubwire indirimbo muririmbira neza indirimbo nyine ucuba tamo fast soja gay nyine bikoma vyuno soja gay soja gay kuri mariage uzogora ariko umva muri ico gihe nako ubwiye ko mfite indirimbo yanditse no ririmba iyo nyene canke aririmba iyo uwundi mugiye kubera ariko ijanye n'ivyo bintu ijanye na mariage ijanye niyo ceremony yo birikiraba thank you so much so ugerageje kuraba none warashize hanze indirimbo soja gay ugerageje kuraba hanze indirimbo yawe yakiriwe gute mbega imeze gute yo baragise ku rugero Dokarma yifuza canye aracari urugendo rutari ruto indirimbo yakiriwe neza kabisa yakiriwe neza abantu barambwira ati felicitation courage mvuga ati thanks yego vraiment urugero nipfuza ntirashika ka ubwo mugende kwiraba abafana mugende kwiraba mu sharing yego kabisa donc none abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Dokarma n'abakunzi biterambere mbega bo kuri iki kugira ngo Dokarma ashobore kugera ku kiki ashobore kugera kuri objectif yiwe yifuza kuko ndabizi Dokarma ukicinjira muri bino bintu avuga ati je ndifuza gushika harano wifuza gushika eske Dokarma yabamaze gushika kandi yifuza canke urugendo ruracari rurerure mbega nimba tarashika ubu yoba ageze kuri percentage zingana gute mu rugendo rwiwe cyambere ikintu notumira abakunzi banje kuno mukomeze kunshigikira ndirimbo muyumvirize nawe bari hafi yanyu bataramenya hama urugendo ruracari rurerure kabisa ruracari rurerure nakubwiye ko mva mu Rutana hari aba artiste ariko nta uragera ku rugero je nifuza kugerako yo majambo make je nzobagira imbere hari aba artiste bashobora kuririmba indirimbo zakwiza mu 50,000 ka tuvyuze kuri YouTube ariko je nkeneye amamiliyoni kabisa kandi one day bizokunda mbega nuwahe muririmbyi wabakuze yoba ava muri Rutana bari habarimvyi Master Key Fajos bitwa bani Peace Miro Team umuririmbyi yoba yitwa Kison Isma womuzi nawe nzi kabisa ntuzo muririmbyi ta Kison Isma muva mu ntari imwe musangiye urugamba mutegerezwa kumenya nagira ngo mushobora umva ni pole bakaba byoshwe ugasanga nawe ntanzi mugabo bishoboka yego so nturatubwira neza rero ikintu neza kuko turabize support ni nyinshi Dokarma hashobora kugusupportinga mu kuguha inoti just studio genda ukore clip hari n'undi ashobora kuvuga ati je ndashobora kugusupportinga uburyo aho ngeza jewe ndashobora kugusengera nkagusabira ibisabisho ku Mana hari n'undi ashobora kuvuga ati jewe Dokarma ndashobora kuja YouTube nkagira subscribe undi nawe ati je ndashobora kugira partage eske izo support Dokarma zumva gute izo support ni support zikenewe masengesho turazi vyose tubayeho kubw'Imana ubundi nagiye kwiraba ni za numbers ziriko ziraduga umva ubuzaye amafaranga ni vya bindi nyene ukora ibintu bifise quality irenze bose kwere baratumiriwe ndabashimiye cyane
kwanza abagize ico bakora kugira irya ndirimbo igere hagiri kuko enka views sije nayiravye jenyene hariho nabandi thanks sana kabisa. So ni Nugukorana uramaze warashize hanze indirimbo yawe Soldier Girl, niye experience umaze kuronka amaze kuraba ngene watanguye imiteguro y'indirimbo Soldier Girl nahigeze muri kano kanya, niye experience umaze kubana mu muziki ndundi? Experience irahari. Kwanza experience ya mbere nayironse nkiva gukora muri studio, naravuze ati aha hari ivyo gukosora uku kandi kiri nabonye no kugerageza umuntu akora ibintu vya quality nziza, ko abantu bakunda ibintu bifise quality. Ivyo navyo bisaba amafaranga, ariko umuntu azoyarondera akora ibintu vya quality abantu babikunde, vyavyo sawa kabisa. So tugerageje kugaruka muri bakuru bawe canke se abo muri murangamwe rumwe, mbega Nugukorana kicinjira muri 257 music industry hari Indoto wari office waravuga ati je rero uko bimeze uko burya hariho collab z'Indoto Nugukorana office zirahari, nimba atari banga Nugukorana ashobora kubwira abakunzi bawe collab za z'Indoto uvuga ati izi collab zanje vraiment z'Indoto ndifuza kuzokorana n'aba artiste aba artiste bashobora kuba ari abarundi, bashobora kuba araba artiste bahanze igihugu cy'u Burundi, ese zo ari izihe Nugukorana collabo? Kwanza umu artiste wo mu Burundi nifuza collabo yiwe ni Satb, King Satb kabisa. Yeah. Kubera joge guhera 2020 Satb umva izina Satb niryo riguma rigaruka, na Fizo yagaruka gusumva muri aba babiri na prefera Satb cyane. Nayo kabisa. Nyo collabo y'Indoto wifuza King Satb ingaha mu Burundi yonyene? Si kuvuga yonyene, iyo basi yo numvuga ati shwazisa hagati y'ubu ni Satb. So mubigeme naho nta collab ya y'Indoto mubigeme nayo bari abigeme, tubona ko abigeme bariko barakora cyane muri 257 music industry. Umwigeme kameme no shwazisa Monia Frere. Monia Frere n'umukozi vraiment akora cyane kandi arabizi, ndakunda indirimbo ziwe ko yenda ziplayinga cyane. Donc urifuza ko ukorana collab yawe na Monia Frere. So none Nugukorana areka akora iki kugira ngo atushike kwizo Indoto zose ziwe yifuza? Mbega areka akora iki? Mbega abakunzi biwe, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi biterambere bofasha hehe, bofasha iki? Nugukorana ndiko je ndagerageza yo hageze kuvuga ati nzane projet nshasha, ndagerageza kurondera ibintu vya qualité, ibintu vya qualité, mba kwandika indirimbo nkurondera message imeze neza, amajambo ameze neza aryohera ugutwi, nkakora neza, hama noti nkazitigita pole kinoti noti muriruka, ariko utihuta pole kandi urumva abantu ko bameze urabemeza, abantu bemeje barizana, abantu bemeje barizana, je nzobemeza muzoza faster kubera ibikorwa vyiwaona nta kigoro kawe n'ingene wiyumva. Donc kubona amaze kumva ufise ikintu bita self confidence kabisa, kandi rero self confidence ni urufunguzo rw'ibintu byose, kuko amaze kuba wiyanimira ufise self confidence nta kintu kimwe kidashobora kabisa, kuko iyo self confidence nabo ubone nambye ajye uvuga ati jeje nango turagwana kandi aza kuyitsinda, kandi arashobora guca yiruka kavuga ati je muntu yihagaze ko n'uburakari mfise n'ingubu mfise igacitinya ni ngoma. So nta collab z'Indoto waba ufise zo hanze y'igihugu? Zo hanze y'igihugu zirahari, arifuza gukorana na Medione, yarabivuyemwo Medi petit aho arumva ni hariya muri umva gusa ubu mu basigaye umva ni nkovuga nko mu Rwanda Shwa yanje Bruce Melody, tugiye muri bongo naho umva ni Diamond Platinum yanamuvuze kare from the WhatsApp. Indoto ufise mindset ziri big, donc en fait uyumvira kure kandi nivyo vyiza, kuko uyumvire hafi ukora nyene ibingana naho uyumvira ngo wiyumviriye kure gakora ibintu bigize iki bifise ingufu zingana naho wiyumvira mu kugeza. Nayo kabisa. So Nugukorana mu kurangiza ikiganiro cy'iwacu ni yihe message uvuga ati je iyi message sinumva mu kiganiro ntayitanze, hari ubutumwa mvuga ati ubutumwa ntigizwa kugenda ndabutanze ko nashoboye gushika mu kiganiro? Icambere kwanza no gushimira abantu bakwikirana no TV
habwe ati mukore sabone ubwiye ati bashe kuduga no TV umva ni yaduga izofasha abandi nka jewe babandanye kuzamuka nabo. Hama ndashimira buri wese yumva yuko Dokarma afise impano amushigikira uwagize icakora ku ndirimbo Sojagar kugira igera higeze ndamushimira cyane kambwa ati thanks sana kabisa. So mbega Dokarma tutaheze ikiganiro mbega abavyeyi bimeze gute bamaze kumva ko uri mu bintu byo kuririmba bishike baragushigikira mbega byo bimeze gute? Oya support y'abavyeyi nikibazo. Umva abavyeyi bagomba ati ja kwishure wige bikini biki jere ngaho aho wewe ubikora kimyake mwibanga nipo abavyeyi barabizi ko ndabikora gusa umva sinovuga ati nta muvyeyi ngo ati mpabita oya azi wongeye mu muziki ntavyo mpakwe so kusaba barabizi ko ndabikora ntabwo ntibazi uburyo bikorwamo no kubona cyo vuga kuko nk'ubu nyene noce ndababwira ati narakoze indirimbo y'amafaranga ibihumbi 100 na vuga ati tikumbesha nuko bimeze tago jakisho neza ntivyokoro ntivyokoro hanye so sakajambo kamwe rero kuba nyempano ko baradukwirikirana hanze Dokarma abanyempano benshi afite talent zigeze zitandukanye bari ngaha hanze mbega ni yahe conseil ugenda batekereye nakaye kamo ugenda ubahaye abanyempano bose bari ngaha hanze abari ku kivi n'abatari ku kivi? Abanyempano no kugira courage kugerageza kwishiramo gukora ibintu vya qualité bifise qualité imeze neza kugira courage kugira indoto zigera kure ugira indoto zimanze kugera kure wewe uguma wifuza gutera imbere kugira ugere hariya kure wihaye kuri ya decision wihaye kuzoshikako nuko kandi mugire courage sana natwe turi wikivi. Thank you so much. So family tuwasabe kuja ku rubuga rwa Dokarma umwana w'igihugu n'umwana abaruzo muri Top 57 Music Industry kugira ngo mushobore kumushigikira ni ku ndirimbo yiwe yise Sojagar iri ku rubuga rwa YouTube mushobore kugenda kugira subscribe like na comment mugira na partage mumufashe gushikana ibikorwa vyiwe kure mbega Dokarma abo bagomba kugukurikirana abo gusanga kuri platforms izihe ku mazina ya platforms zanje YouTube ni Dokarma Instagram Dokarma official Facebook Dokarma TikTok Dokarma official n'ahandi kwe yaruzuye. Thank you so much. So Dokarma ndagushimire twabanye neza mu kiganiro cyacu. Thanks sana kabisa namwe ndabashimiye cyane. Thank you so much. Twizera ko nyina gukenera undi muzi kugira ngo dushobore kuyaga ibi nabiriya uzobanguka ugasubira katwitaba. Nzo mpari kabisa nta kibazo na kimwe. So Dokarma arashobora kunsezerera abakunzi ba WAGOS TV show, unsezerera abakunzi bawe, unsezerera n'abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi biterambere muri rusange. Umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro ndambwira ati big up sana wakoze neza kabisa kuba wacumvirije iyo ni support komeye cyane kuri WAGOS TV show no kuri Dokarma. Ndahubwire ntugende udakoze subscribe kugira ibintu bigende neza. First kuri WAGOS TV show hama uje kwa Dokarma ukore subscribe kore na partage kugira ibintu bigende neza like ntibagire. Big up sana kabisa. So I love you so much. It was your boy Khalid the MC. Sangwe say Khalid the promoter aka La Favorite. Love you so much. See you later. Hasta la vista.